turyamiye gatatu cy'ubuzima bwacu bwose. Abantu bibaza ko bafite umwanya wo kuruhuka, bibaza ko bafite uburenganzira bwo kuruhuka. Abantu biha amahitamo menshi y'ubuzima bwabo. Uyu munsi bashi ndashobora gukora siporo, byari byo, ariko ni kuri Noel, ni kuri bonane, ni kuri anniversaire yanje. Mbe mibaza ko umwanya ufite icyo witayeho kuri iyo minsi mikuru yawe, yaba Noel, yaba bonane, yaba iryo shano ngo ni anniversaire yawe. Mufise ibyitwazo byinshi. Reka ndababwira ikintu kimwe, umwanya wanyu uri kurahera. Abantu ntibigira bibaza ibibazo ku bijyanye n'icyo bakeneye mu buzima bwabo, ari nacyo kibatuma babura umwanya. Reka ndababwira ibanga, reka gukurikira abandi nk'intama. Kumbure bo bafise umwanya wo kuruhuka, ariko we nta mwanya ufise, nta mwanya ufise wo gutakaza. Icyo abantu benshi barondera ni santima. Ijya santima iyo bavyose nk'akarorero, oh mon Dieu, uyu munsi meze neza, reka nindu kilometero 6 hama nje muri gym, muri pompage 200. Nimba murondera iyo santima ntizigeriza n'umunsi numwe. Mutegezwa kwiga gukora ibintu nubwo muba mutabishaka. Gerageza mu vyura iyo ntare iri muri mwebwe, gerageza mu vyura iyo ntare isinziriye muri mwebwe. Nibaza ko abantu batera imbere bakora ibintu bivanye nuko biyumva. Wapi baba baramutse biyumva nabi canke neza barabikora. Tangura bwe gukora ibintu nubwo bawumva uramukanya ubunebwe. Reka kurindira kuronka motivation imbere gukora ikintu, gikore nubwo wumva ta motivation ufise, hanyuma ufate control y'ubuzima bwawe. Umuntu yakubwiye ko ivyo wiyemeje urashobora kubigerako, ngo ntavyo ushoboye, ngo nta nguvu ufise, ngo nta mafaranga ufise, ngo nturi incabwenge, ngo uva mu muryango ukenye. Impamvu yari yose bakubwiye bikoreshe nk'igitoro. Haguhitamo kwinumira cyangwa ukabatwengera, bakomeshe mu kubereka resultat ko wabigeze ko nubwo baguciye intege. Igihe cyose muzogerageza gutera intambwe mu buzima, abantu bazogerageza kubatega imitego, ntibabishaka kuko baba babona yuko ugiye kubasiga. Rero bazogerageza kuguca intege. Muri iki gihe biroroshe kubimbura kimazi, umuntu ataca amaze kubera za Instagram n'ubundi burofu. Abantu benshi ntibababwira, ariko baja ku mbuga hwaniro bagatanga ivyiyumviro. Ivyiyumviro bitagira mvura n'amaposte agaragaza imbura kimazi gusa. Nimwemere kwizumbura kimazi zinjira mu mitwe yanyu. Kumbure ko mu gukura kwawe wahuye n'abagutwenga ngo vyibushe nk'ingurube, bakagutwenga ngo mwishure ngo ikijuju, bakagutwenga ngo ntaco ushoboye. Reka ndababwira ibanga, hariho imbaraga zidasanzwe ziri muri aho gasuzuguro bagusuzuguye. Nimba warigeze canke n'uburi victime y'ivyo bitutsi bagutuka ngo no kudashoboye canke ibi canke biriya, gerageza ukoresha ibi bitutsi n'agasuzuguro nk'igitoro kizogushikana ku iterambere wifuza. Reka kwihorera ugerageza kubishura canke wisigura, ahubwo gerageza wihore ukoresheje umwimbu w'ibikorwa vyawe. Kandi ndababwira ukuri, abo bakuburiye isoni, abo bagututse, bazokomeretswa n'iterambere ryawe kurusha uko we bagukomerekeje. Ikindi kandi bashobora no kuzogusaba akazi muri kazoza, bazoza kugusaba akazi, kugusaba ubufasha. Kandi ico gihe uzoba ufise amahitamo abiri, kimwe uzobemerera cyangwa ukora ico jewe nokora, ariko babwira ati mva mu maso mwambura kimazimwe. Kubera ko ndababwira ukuri, uciriye mu cerekezo c'umuyaga, amate yawe ashobora kukugarukako. Stay hard.